mbega utigera umbwira ingene kw'ishure rigenda genda neza pe uza kunyereka akantu no munsi urazi ko mpora ndabasengera kugira ngo kw'ishure bigende neza kariya koko kaguma mu bikino nta bindi kazi niyikinire niyikinire hano aramuheza ki si umuvyeyi amusengera n'amasengesho none ko mutigera muvuga ibintu mushakaga abantu rega imana araduhezagiye dukwiye kuza murambwira ibyo mukeneye wowe uguma winumiye ga mama ashobora no kwisengera gusa kwisengera n'abandi ego ico ni ciza cane mwana uzi ukomereza aho nyene asha nanje nta kindi kintu nzokora mu buzima bw'iwanje kandi gusengera abana banje na papa wanje ga mama niba nkoze tuzogenda kwa kantine basha nta kibazo uzokore neza muga yego kandi ndabikwemereye asha mudakoze neza nta numwe azopfa nese muzoguma bema ko basigaye atahatevye n'ibiki papa papa bari mu kazi kenshi aguma akora urumva arakora cane akabura n'umwanya wo gutaha kare ariko ndaza kumubwira niyataha ndaza kumubwira ko mwamukumbuye mukeneye kumubona sinkunze kuvyibagira oya ndabimubwira sinovyibagira atashe gusa ndamubwira ndatomboye ndakubwira yo sanga ariko muri karibu Merci kare. karibu N'amahoro. amahoro Mama namufise ibyo muri komate. Ewe mana murabarimye bwabonye. karibu mukanabone. Murakoze cyane. cyo bijana hariya anye ni mujane n'umwana mugende kuba murabibandaniriza hariya ko ndonse umushitsi ndabahamagara hanyuma Kare imisi myinshi. makuru y'ibiti none Amakuru ni meza kare. Yego. Nawe ndabona nsho bituma wapotewerwa ngaha mu bigoma ariko shakarinda gufitiye inkuru nta kindi kinzanye yo hewe urazi yuko papa Gadi ejo baramubonye bari kumwe na Rwarumaraya uno musi nasubiye kumubona hewe ejo rero burya nari yanjeje ndarondera nimero ziwe ewe burya rero nimero ziwe naciye ndazandika muri telefone sha urazi umugambi rero ndakuzaniye uno musi nuko kijya kimaraya tugifata tukagitelefona tukagihamagara kica kiza tukagihuragura inkoni hama dufate kajya gasura kiwe tugakebesha inzembe inimero ndazifite ndazi nta mutima afite azocata tumukebesha inzembe ewe yarise sha ndukuru urakoze ku nkuru nzaniye ego shaka urakoze cyane imana iguhezagiye urakoze kubyakira no kuri ahantu araye nasinziriye ariko ije ntavyo nogira jewe oya ije ntavyo nokora jewe urugo rwanje n'inzu yanje rufise umushinge uwo mushinge uri mu mana ese dufise umushinge nico gituma rero ntavyo nokora uti ego imana igihugu byarahezagiye genda umukenyezi w'isezerano nico gituma natwe turabiki buri sishobora aya mavi aya niyo nzokoresha yonyine nabundi ngwizembe ngo amakofi ngo guhura kumuhana eka ntavyo nukumuhana tumutoza indero kandi ntazofasha bose nuko wari umugambi twijuki ko wari inzuza dufatana amaboko ahubwo dusenge uvuze gutekari uvuze gute dusenge ariko kamana nzima abagore b'ibijuju aho ngaho uri kuravuzana ibintu byo gusenga ubwo umugore wamuhebeye muri zigamara n'ukuri Misanige nta bintu byo gusenga ndakwemereye mana sigara urasenga nzoba mbona jewe ndagiye n'ukuri nta mwanya wo guta sigara urasenga bayi mutware hahantu ni ngaha ni ngaha ni ngaha oda bo ngaha odi madamu bite amahoro murakomeye yego niba mujeje gusuka ubucafu mu mufurege no gusibya amabarabara mu mufurege yari
kubera mu mwebwe nta yarara mugera mutanga n'umunsi n'umwe nyumba kumi ngara afise ubutonde nta munsi n'umwe mugera mutanga yarara none yarara muri sukari muhengera imvura iguye mugasuka mu mifurege mugasuka mu mabarabara mugasanga ibiraro byazivye kubera mwebwe ivyo birahanwa n'amategeko ubu rero muguca muza mugende kuri zone kugira mushe kuri zone musigure igituma mwe mudashaka gutanga yarara kwanza umugabo wawe ari hehe umugabo wawe ari hehe hama muze musigure igituma mudashaka gutanga yarara nk'abandi je barangaye ngo nuko ndi nyumba kumi bakugaye kubera uri mugufi nimuduze murasuzugura kari cyitwa bwa n'umugore abagore turashoboye ni sawa yewe bite ni sawa ni mwebwe mudashaka gutanga yarara nk'abandi mwe mwama musuka yarara mu mifurege muzivya ibiraro bya leta mufata ibarabara musivya amapave yasi ifurege mwaha gutanga yarara kubera kimwe mudatanga yarara ni kubera iki mudatanga yarara mwebwe muri liste mu gitabo sinigera mbonamo n'umusi n'umwe narese kwereka amaresi y'ubucafu amaresi y'ubucafu ari hehe nivyo mutware twe nta yarara ukuri nta yarara none muraritekera mu nzu riri hehe risorero mugerekana uravye ngabona hagasanira hari ubucafu ngaha mubona ntuze wewe musuka mu ibarabara muhengera mu mvura mugaca musuka mu mifurege tugasanga ibiraro byaziye kubera mwebwe abantu inzu abandi bose ngaha baratanga amayarara ndagikorera nk'itwahariya ku muterere aba n'ungaha ndagikora nk'itwahariya ku muterere ntiwumva ku buterere ufise uburenganzira nkande bwo kugitwara ku buterere hari amashirahamwe yateguwe na leta yo kuza arakura ubucafu mu mazu y'abantu soka mwese muze ngabyo ukene mutware dufise nta mwese muze kubivugira kuri komine sishobora kumviriza bisiguro nimwe muze muje kubisigura urumva murgitwarira ku mutwe mwebwe urumva mujanye kubiri n'amategeko ya leta hari hishira hamwe byategerezwa kuzera kuri ubucafu mu makartier y'abantu no ku mazu y'abantu mugamwe nta musi n'umwe mugera mutanga yarara yo raporo amezi abiri yose aheze ubu mwese aha pare abaronka yarara n'abaronka n'ibyo barya utireho mwebwe ntimurya abantu basa na mwebwe kabisa ntimurya tujya rimwe naho nyine kuri restaurant nka rimwe mu ndwi naho nyine tubirose ivyo muvuga n'ukuri nukuri mutware biratugora ntituronka yarara duta kubera kenshi abaronka yarara nabo bafise ibitoki ibijumbu bashobora guhwata bagati ibyo basigaje twega n'udukorotse hasi abana baca batuka aha muri inzu yanyu nta stock iri ngaha aye oya nukuri muvuga yuko atakintu kiriyo ngaha nukuri ntaki muri ino nzu nta stock yuzuye ngaha inyuma y'umuryango naba ni sawa murakomeye none aba bana bose mu bagabura iki ko mbona mwarondotse muvuga ko atavyo mufise mu nzu ni Imana gusa oya urumva rero jewe icyo mbona no kujya kuri komine mukisigura kuko ntibyumvikana amezi abiri yose aheze mudatangiye yarara nyumba ko marabizi uko dukenye n'ukuri tubabarire mutware barakivuganye na nyumba kumi oya arabizi uko dukenye n'ukuri turi bantu nikora arabizi n'ukuri ntituronka yarara dushobora gute sawa mu bisanzwe twebwe mu bisanzwe naho turagore abagore turashoboye nimuze murakengera kandi twagwa n'abagore ufise ikibazo uratanga raporo kugira ngo mutwara gutwara bimenye rero kugeza ubu nyumba kumico bashira muri rwa rupapuro bashire ku ikaye y'abantu abo nikora kugira ngo n'abandi nibagera gufashwa nabo bazofashwe mu bandi murakoze bye Beya, Chris. Choka. Atoza, beni basi. Zari kini bichi. Beya, kodi singa ndira bunezi. Kiri bichi bi. Shonje. Kana wani mboga.
we nujya karara usenge mana turagushimiye ko zifungura nziza kireba zitumereye neza n'izina rya Yesu. Yumve ko bigeze gamana. nta kundi ko mwe mu bose ntaco kizima mwese mu bose ntagura nta kundi kizima mwe mu bose jewe wanje n'amahoro kabisa jewe nk'umukuru w'umuryango ntegezwa kwitanga kugira mwebwe abanje mufungure jewe ntaco nk'umuntu w'umugabo nta ngorane muga mwebwe abanje mubone mufungure kabisa sagira tugushimire we kuri umutware wo muri uru rugo witanga cyane ukemera ukiheba mu gace tukaronka icyo turya we biguhereye ko ukihangana kuri Imana ibiguhezagirire guhezagirire natwe tuzoguma tukubaha kandi tugukunda Imana izoguma idushobozamo kubera kwitanga kwawe kurarenze Dusenge dushima Imana. Mama Imana turagushimiye kandi turakukengurukiye kuko ugira neza ugaca bukira. Ndagushimiye kuri no muryango wampaye umufasha nkunda umpa n'abana nkunda. None wewe ibyizigiro byacu biri kuri wewe twama twizeye wewe. Kandi wowe ntabwo wavuze ko uzokwigera dutererana. None wamuturonsa ibyo dufungura tukagushima haraba bironka bakabura amagara yo kubifungura ariko twebwe turagushimye rero ko wama utugirira neza bana nacu rero nindi minsi yose uzaba mutwitangira imbere turasenze tugusaba rero ngo uzutuheshe icubahiro kuri wewe uzuturinde kugucumura kuzuturinde kuguhemuka kuzuturinde kukuvako maze uratugirira neza n'ibiri imbere byose tubishiza mu biganza byawe mu izina rya Yesu Mwami wacu amen. Estes. Mama vai. Aí quando ela vai antes. Israel mwana. Bebe. Hagarara nawe cyufiriti. Ucuja gukina hije kurya cyangwa turyama. Turyama. Israel wowe ujugiri. Ujugiri kiwe. Chukuri ibintu ku meza. Hama tugenda utegure hariya mu cyumba kugira ngo bebe aca aryama nanjye ngira nce ngenda turaba wa mama hariya twavugana bimwe by'amahera Mama, kana karaje. happy we nawe ntutangwa ashi misi yose wama utonda ngaha mbega so na nyoko ntibateka ingene gasa ni papayi hoshi genda viraho sohoka wabonye ko ngahari muri papa Mama, mubabarire erega iwani bateka. Oya nagende ntawe nshaka ngaho imisi yose uko nteka kama gatonda ngaha irire mwana nagende se nanye nabamugaburira hasi muri pama Tasho. agafuta shonje hoshi so na nyoko ntibateka bakubwiye ko ngahari muri papa hoshi sohoka sindagushaka n'undi munsi ntuzugaruka genda hoki mwese mwahejeje gukaraba Yego. karembe ndabaha ibyo kurya wasenze banza usenge senga Amen. Yo basi ndakutimana ndatombona inzira mfise no kuri ndetse agarafatana igiti cy'umugongo hinge meze kugaburira abana nawe cyo ndakura kugira uzugira hamubwira ni ngoga sha meya wumva gute wahaze
kora ko numve kwahaye cyane banza uruhuke usubira ujye sibyo Chris uruko urajya abagore bo mumeze gute vre nuko sinavuga ko shonje nufite abashitsi mu nda nene ushobora kurindira abana bagaheza bagahaga bakamererwa neza nyuma nawe ndakwarurira kubona kagaye mwe mumeze gute Esho mumugaye umuntu kamwe umuntu w'umugabo nta muntu w'umugabo mukwiye kugaya nkuko navuga nibyo kurya mu narashonje ubwo muvuga n'abantu ibintu bitabaho ibintu bitumvikana binatari by'akamaro sigara bavugana nabo nyene akakana nakubwiye imisi yose amagakonda we waje ngahagara ndakubaza cyakuzanye hagara ndakubaza waje gukora ikikana wese nakubujije imisi yose kwa mutonda ngaha Stacy nereza ngaho mazi cyo ndakwereka kanu katumva imisi yose namatiko ndakabwira sona nyoko ntibateka ntarasiyo bagitanga bimbere fashe imbere urabona ingene gasa imisi yose wa muri kuratonda ngaha nyoko nasume ngo ntarasiyo yatanga nundi musi singene gusura kubona Mama, igihe cyose cyo gukora exam kweli tanayishuri narese ngo papa nimwicaranye ndamubwira akayago mama ariko kubari ko arakora narese umugabo mu nzu jewe ndabarihira ishure rasiyo kwivuza ibintu byose ku gatwe kanje si umugabo mu nzu nabarihire nawe kigaragaza ushaka izohe beje nuko batakibazo nzokora nguyo mubwire none kuri abajewe mubwire so nguyo akoroke ko yigeze kuba yari wowe arabishoboye nayakurihira none si umugabo mu nzu warabonye umugabo atanakimwe akora mu nzu yego ndaba nibiki Monsieur l'ambassadeur. Maro neza abanyakubahwa. Yo, turaho turagumye ego. Ego banyakubahwa. Asha murakoze cyane banyakubahwa nukuri turabubashe cyane. Byerekeye wa muntu di divorce goto we ntugire ikibazo byose ndabifise mu maboko reka nyowe gute kwatitaba Tante ujya wabatanga kumuvura be yajanye nami yajanye na me niyo basigaye badujyana kwa muganga mama wanyu ari hehe twabonye agenda hehe turamenye yaje oya mbwira habaye iki ko mama wanyu atakimujyana papa wanyu kwa muganga reka tante biragoye navyo tuzi ibiki bigoye none umuntu biragoye cyane oya ni mumbwize ukuri tuzoyikubwira Timosi oya shaka kugenda ndabimenye unyene habaye iki navyo tuzi papa wanyu niwe asigaye yijana kwa muganga bajanye na me kubera iki ajana n'umwana mama wanyu ariko arakora iki twabonye mubiki yagiye urya mugore rero yagize amahera rero yabonye ko ari umuntu wo hejuru asigaye yigira ibintu nyene akabura n'umuntu amujana kwa muganga nawe yishinga kuyerera gusa
biragoye Indira. Nanje mva ngaha aje mama wanyu. Mugatano tureke. Ntibishoboka. musarisha Ndasarisha nyene kubera iki? Gatano. Eh? Avuke kandi twagubwiye. Navyibwiye naho mutari bwabimbwira. Urabona ujya mugore ingene asigaye agayana. Ubu rero yaronse amahera ashaka kwigira nk'umuntu nyene. Musaza wanje nibwo buzima kwera asigaye abamwe. Mana ya kweli. Kari gute? Ni sawa? Umeze neza? Bukebuke. Kubera iki bukebuke? Bukebuke nyene. Hari ikibazo ufise? Nari byote ntabyutse. Ibiki? Ibyo wanje na mutamande ntabyutse. Hari igishasha gihari? Haramaze nk'indwi yose adataha. Sa? Ari muri mission? Yahehe gasha. Hama nkavuga ko ari pore ko ari kibazo. Indwi yose? Adataha? Wagize iki? Niki nyene ntunzi. Ubu wanyibagiye nyene muri aka kanya. Hari ibintu by'ikibazo rero byo babihari. Nyatari ariko Imana iriho. Nazo ni satani. Ni satani agomba gusa gutuma ntirimuka mugabo. Byiraze ko satani atigera nezererwa ingo z'abantu azana ibintu byo guhungabanya abantu ariko mu ijuru dufise Imana. Icyo ndacizera nanje. Dufise Imana itabara kandi igira neza. Ureme. Nukuri ndareme. Ubuzima nahariho. Iki ni gitangaza. Chiki. Ndabi. Ndavuye ko amazimbi. Nitabe none, nitabe. Alo mutware wanje. Uragatwagwa n'umuyaga, umutware wawe ni ujya heba sigwawe kandi uvyoroshe ataguko ayo menye tuzoyahongora. Mbega udashaka gutanga divorce? Indira tuzogukorerako. Ariko si wowe telefone? Nana si ibintu ariko ndakubwira. Wumvise rero? Kari, mugeze kuri divorce? Wavyiyumvitiye noneho. Ndakubwira rero. Nakubwiye ko mu ijuru dufise Imana. Uravyizeye ho ko ndavyizeye n'ukuri. Sawa. Ana muri Bibiliya uribuka inkuru za Ana? Ndazizi. Senga Imana imuhe Samweli. Mukeba we Penina akamukindaga akamugirira ko ivyo ashaka vyose. Ariko mu nyuma Imana imugirira neza. Sivyo? Reka renda gutoza umuganda. Dusenge. Dufate amafungo y'indwi yose. Duhamagara Imana. Ndazi Imana yo mwijuru izokwishura kandi izokugirira neza. Uzobona umugabo wawe agaruka kandi nivyo vy'amadivorce nta bizoba bikihari. Mbona umenga umuti nuwo nyene none nogira gute? Yego reka dusenge. Wavyumvise rero yari yamamisho bari kurambwira ubu urayumvise. Usureme dusenga Imana. Urabinyemereyeho? No vyanga. Sawa. Namba mbayeho gushika kuri uno munota nuko nsenga. Yego. Ico gituma rero ntacyo nkokora. Yego. Yataje. Cyukuri wihangana kandi reka ngende ndanagusengeye mbere. Wabukoze kandi ureme Imana irakumva. Yego. Reka dusenge. Mwami Yesu uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye. Ndagushimiye ko watugiriye neza. None rero Mwami Yesu ndaje imbere yawe ndakweretse umwene data Karine. Reka Mana ukomeze kumugirira neza. Uru rugo rwiwe ndarusengeye aho satani yivanze muri runo rugo. Mu izina rya Yesu turashaka kubona ugutabara kwawe. Turashaka Mana kumushinga ntawe w'umugarukana mu rugo kandi Mana yo mwijuru urugo rwabo rubemwe amahoro n'umunezero. Uzobukoze ni muri rya zina ryawe gira Yesu. Amen. Yego. Sawa rero. We kuwa mbere ndosha ndakubwira. Yego.
dutangure kandi ndazi kwimaniza kugirira neza. Yego murakoze cyane. Yego. Sawa rero mugira umunsi mwiza. Yego reka ndabarenda imitwe y'inzu. Yego. Sawa. Guteka Patrice. Mbega waje. Hewe. Burya je nari nihuta ku kazi hariho dosiye bangiye ngende gutanga urumva. Uwe akira ya mahera. Uzorufata taxi yumva nayindwi yose. Ibindi navyo tuzoza turavugana siko. Nawe maze gusiba rendezvous izi. Zitatu zose. Mbeni hari. Ntumbaza imyaka igeseranya na ntumbaza. Sawa rero. Urakoze. We tuzobana tuvugana. Sawa kazi. Mugumeze neza. Ubu wumva gute? Ndaza kukubwira ibyo baza kuba bambwiye. Sawa rero. Urakoze. Ubwo niko gwe kugezeko. Hajya rero bibaza ko ntavyumvise ibyo mwavuganye byose. Rujya niko gwe kugezeko. Ubu usigaye uri mijana 50 uri umugabo muzima. Ndakubwire uri kimuga. Ikimuga gisumba imvasha aho no guhondagura nkapfa mfuye. Ugesera buraho. Wewe ingingo ikubereye no kugenda hariya mwirerero ry'ibimuga ukabana n'abantu musangiye ubuzima banatacho bamaze. Gadi. Tigutega mwana. Sawa. Wewe nurajya? Ya, narinda kurindiriye. Bari? Sawa. Yenda kwaza kintu. Ni kubera iki imisi yose mwana mushwana na papa. Erega mwana. Nta bantu namwe badashwana. Wiga mu kangahe? Nta migani mwize. Ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Yego, nawe ubundi nta na kimwe. Oya, ibyo birantera amakenga cyane. Reka nta na kimwe mwana. Izindi ngo ntizigwana ibatukana nk'uko mwe muramutukana ariko ngaha rama uru rugo nibwo bakunda gutukana mubona muri ko mutwigisha iki akarore twebwe abana pre Mwana wanje nta kintu na kimwe kigira intango nikigira iherezo sivyo twihangane bizohera ariko no kubwira ko atakintu kirekire kirimo yego none unyizera ndakwizera cyane tenga abantu usenga ndasenga dora dusenga nojya ntoro dusengera cyo na papa ndasenga nico gituma rero umunsi w'ibi bintu uzogera aho ushika ku iherezo sivyo bijya uhora ubona ariko ndashaka ko mukura mugakurira ahantu heza muri natire imeze neza apana muri ibi sivyo kandi nabijya ni bito n'akantu gato umuntu aba apfuye n'uwundi nta na kimwe sivyo uremereye hanyuma uje kuryama rohi yaryama nawe uja kuryama rero ndibaza abantu abesha mwana yego nazo gutahura sasha urakoze genda uryame rero reka nanjye ngende kuko narushe sawa rero joro ryiza yego mwana genda Mugeri biki? Rega hageze ko tugenda. bafite ikibazo Nyabaki. Burya ni watuvyara neza cyane. Ujya ni papa. Nani cyane kibazo cyane n'ingisho. Ni gute ashobora kuborera ngaha muri ino nzu utabuze amafaranga yo kumuvuza? Rigize gatatu atajya muri ki. Uraduha basa amafaranga tuje kumuvuriza. Umviriza kwanza. Papa wawe icyo si kibazo kuri mwebwe. Mama Jewe ndabibona rero. Hari ahantu barerera abantu bamugaye. Tuzomujyanayo. Wiki. Eva. Umushinga nani papa?
yibarutse abahungu abakobwa Chris Meya Happy muri kimwe habiweze kandi ntibishoboka ibyo rero ntibyashobotse ndababwire mwebwe abana babyare nimwe ko murampagarukira muyishura jewe uko mwamumuyaga ni mwinshi kandi turi mwirinde imifundi igiye mu bwato buriko buruzura mwamintu babaye nuko turiko turapfa arikangura zibizinguza ngo tekereza hora Yesu sigifise ubwoba ko haragacerere umarira ukwizera guke kwatumye ngira ubwoba none hareyutse rwose mu mutima wanje umbe kwama nkwizigira cane ngukurikire hose byose bisazobizibiza guhora cereza nakitazomumvira vuze ngo cereza Mwami Yesu turizeye Mana ko ari ibyo ugiye gucereza mu izina rya Yesu Kristo turashaka Mana kufata mpiri imbaraga zikuzimu turashaka Mana kucereza hari ibyo dushaka gucereza muri runo rugo mu izina rya Yesu Mana turacerejeje Mana yo mu ijuru amajwi y'abahabara mu izina rya Yesu izi ngorane turazicecekesheje turagomba Mana kukubona nk'Imana turagomba muri runo rugo kubatabara kandi Mana bakije neza mu izina rya Yesu neza agarika impunza Mana reka Mana mugire neza reka dusome muri Luka 8 ku murongo wa 22 mubi y'umuyaga mu kiyaga turahera ku murongo wa 23 bariko baragenda arasinzira hamanuka inkumi y'umuyaga mu kiyaga ubwato bwariko buruzura amazi bari mwirinde nk'iryo rimwe baraza baramukangura bati mwigisha turapfuye arikangura azibizingunza Amen. no gusuriranya kw'amazi birahora haba agahwekere Amen. Amen. kati wizere ko Imana igiye gucecekesha ingunzi hari ivy'Imana igiye gucecekesha Yesu we turaguhamagaye Mana hari ivyo ugiye gucecekesha muri runo rugo mu izina rya Yesu hari Mana umubabaro wa Karine ugiye gucecekesha ujya mugabo Mana turamusengeye turashaka Mana runo rugo ko rugaruka mu mushinga ntahe turashaka Mana yo mwijuru barya bagore bamwifatiye bashaka no kugira ama divorce kugira ngo Mana Karina hangayike turabasengeye mu izina rya Yesu Mana nkuko ijambo ryawe ryabivuze reka uhagarike ingunza reka ucecekeshe ingunza mu izina rya Yesu turashaka ko habaga hwekere turashaka Mana ko habimpore muri runo rugo reka Mana ukomeze kubagirira neza ubabere Imana mu izina rya Yesu amen. Mana ikomeze agire
cyane amen kandi ndizera ko Imana igiye gukora igitangaza ni ukwizera cyane ko Imana izo gukora kari wasaba rero yego nejo ndashanda hacu nyine nta kundi mugabo wizere byo kuri Imana izo gukora izo bikora kandi urabona ko n'iminsi tuyigenze reka tuzobishobora yego reka nta bigoye biriyo yego sawa rero umunsi mwiza yego batwese ndamukiriza abana yego sawa wewe kandi kumpeba bibi nzi ko ari we fise sinoguheba nakugumiza ku mutima agatima kago ndaje nanje vrema oya igihe shabaye kineza urazi mami iyo abantu bakundana nko kuje nawe dukundana ni ukuvuga amasaha abiri gusa umenga ni iminsi ibiri no gucatinga ni telefone yawe uzoyite ni fixe ndandika audio ikamara iminsi ibiri utarayishura mba ndiko ndaca ubibona umwana w'umusaga w'ishabura rero ntubona ya bya bintu nakubwira ego nje ndabandanya ego ya divorce ndabandanya hajya ntegereza gushika nyine ku ndunduro turashushe na wa muntu what tell me again kutavyumva wewe waratwarabihevye ndabandanya ubu rero nashushe ubu ndi umuriro tegereza kuba ategereza kuyisinyira ndashambukiye sheri uramu urashobora kunyemerera nkavuga gato kandi ndazi ko binyemerera vuga vrema wowe kandi urazi ko mvuga byinshi mami nikuzi kubw'iwanje simbona yuko iyo ngingo wafashe wabanje kuyumvira nibaza neza ko utabanje uricara hasi uraturuna ubwenge uriyumvira uharura abana wibagiye ko wabyaye abana batatu muri abo bana batatu iki gihe cyose niho hageze kubona yuko usaba divorce gamani jewe akarere naragapanze ibintu byose ni sawa sishobora kuguma mvumiriye igihe kingana gutya jewe urazi ko ndi umugore koma ibintu byose inzu umugore rasyo umugore wabibonye hehe ndabizi mami ndabizi sikuvuga ko ntabizi ariko rero ni ukuvuga yuko kwihangana kwawe ushobora guhindura ibintu byose nambi no munsi yaragize ibyatsi akaba yaravunitse ejo azomera neza ibintu bisubire bimere neza ndagusabye natwara umugenzi wanje mana no munsi jewe ubugenzi bwa jewe na wewe ngira ndabushira kwiherezo kubera ubu sishobora gusubira inyuma urwego ngezeko si ubwo gusubira inyuma ubwo kubandanya ingingo nafashe no kwibandanya gushika mana ndashobora guhaguruka nkagenda nawe ukabandanya urugendo iby'iwacu urashobora guhagararira ngaha nyene ujya uvuga ibintu biri reka nyenge y'inzu imenyana nyene yosha nta kundi mami namba ari uko je ushobora kwemera gupoteza ubugenzi bwanje nawe twavuye kure zishobora guha ubugenzi bwanje nawe kubera igitabo ryawe umutima w'umuntu niwe hitamo ryiwe umuntu niwe azigorana ahura nazo mu nzu iwe ndiyumviriye nta mugore muzima yova mu nzu iwe rasiga umugabo abana atakimubabaje ubu rero ikintu ngomba ndakubwira ingingo wafashe ibandanya ikibaraha oya ukoreka ndakuzanira akuru y'amazi ndakuzanira akandi kantu ushobora gufata oya
Tekana Imana tukongera gusenga nkuko twama tubikora shaka mercredi tunetse umva icyo twosengera numva twosengera cyane papa sinzi ko namwe twokwibagira mama nawe musengera bw'Imana yanjye akwiye guhinduka nibyo namwe murisengera abana bavuze ikintu cy'ingenzi ikintu cyiza dusengera abandi natwe tugira gute iminsi si myiza ijambo ry'Imana tubwira ngo uko ibihe bibi bishizaho kuza turushizaho kugira gute kwegera Imana gusenga ego numva ko bakajya keza ko gusenga ariko kandi tubandanya karivuga ari kupe ya nyuma ivuga ngo kandi igihe kizoshye numve ko pakuremye hari ikindi gihe kumbure tuzoruhuka amen kandi igihe kizoshika umuryango turaciye bugufi cyane mwami bagushimiye ko washyizeho kano kajyo kadasanzwe ijambo ryawe tubwira ko benshi bizigiye imikogote abandi bizigiye amafarasi benshi bizigira ibyo bafise ko twe twizigira wowe ko ushoboye gukiza papa ukamugirira neza twizigiye wowe ko ushobora guhindura mama mwami Yesu utubaha papa ukuntu atumvira ukuntu atadukunda mwami turasenga ngo umuhindure turazi kubishoboye mwami kiza umubyeyi wacu turagutakambiye kiza papa kiza mama bohora mama mwami utubohore natwe abana dukurire mu ijambo ryawe utugirire neza mwami turagushimiye turagutaziriye amashimwe yose nakugaruke ko hezagira umuryango wacu kiza imiryango yacu kiza igihugu cyacu dukiriza ishengero impande zose mwami tubone ibiganza cyawe turacyari bato turabajene twavuga ko bagezweho ariko tugomba ngo tubohore mwami tugirire neza udukingire uduproteje impande zose twasaba dayimoni impande zose twase ibisamaza by'iki gihe uturinde ibisamaza turinde ibisamaza koye kwishusha n'iby'iki gihe kuko ijambo ryawe mu Baroma 12 ritubwira ati nitwishushanye n'iby'iki gihe udufashe utugirire neza uzigame mushiki wanje hano uzigame kandi mushiki wanje kandi ngaho twese tuzigame utugirire neza ewe Dorukasi byarase ku mpera yashase no guhera urazi iyo tudafata ijya ngingo yo gusenga ajewe byari byaheze je nuko nagira ngende kuko nari namaze kuronka abagenzi bambwira nje kugwana abanzanira inzembe ngo ndabatabagure mu maso man nari nzi ko ngira ngende kugwana n'uyu mugore ariko ukuri warambereye umugenzi mwiza mbe wari kucuja washaka kusubiri wani kumurondera aho kujya mu wowe uri umugore w'isezerano bashije cyane bako uri umwamikazi ujya nawe
ni umucangero ni mukeba nabo mwibarabara nyine hajya n'ubundi yofatana n'undi mugabo ujya wowe camuheba gihigira neza cyane nene wumva wagomba iki nanje nahabonye umugenzi nukugwana mpaka runo rugamba turunesheje bashi tutabonye umugabo ataha ku mugoroba yinjira nga kandi akagufata nk'umwami kazi nawe ukamufata nk'umwami aha ntupima ko hava kandi noneho ntazo oya jewe sinzova ngaha sinzova ngaha n'ukuntu naraye mbonye ko ndi umwami kazi muri uru rugo kandi nzohaguma gushika ndadazoza nsanga ijya minsi nditwaraye dufashe ishobora kugenda gutya nubona ko tuyirembeje turayirembeje anye byaheze kandi nguma numva muri jewe mfise ivyizigiro sinzi nkawe rero ko jewe kwizera kwizera ndagufise ni nacyo gituma nakubwiye ati turondere imana abagenzi bamweke uturugo ntuzo navyiyumvire araronse umugenzi anzanira inzembe ngo zihe ngo nje gutabura urya mugore mu maso ngo ndamuhindure ngo abe deforme mugabo rero ujya umuntu asenga aratandukanye n'umuntu adasenga reka ndakubwire abo bagore wumva n'abanywa nzoga n'abanywa rumogi hari n'igihe yo kugirira ibiruta Hoti hata unga. karibu Yo mahoro kai. mahoro sha. Nawe rero kamani. urakoze cyane Ago prema ugiye no. yebise Yo nati naike ni soko. Chambona ko ntocaho n'ukuri nakura mukici. urakoze cyane Narufise niyo nziga. None se numvise niyo niboneye. Hewe. Pagadira kijitwe. Ugasigara umugozi w'Imana cyane. Yaravyibushe nawe ufeshe rufise. Bashi. Hewe, Imana isenga n'ukuri. Urayigumako? Sinari nzi yuko amasengesho yohindura ibintu. cyane gose Nukuri ubandanye usengera nanje niwo mutwaro ndabwasha. Natingira ngo nzokwishuza pa nzokwishurwa n'ukuri. uzokwishurwa nyine Cyane kuko amasengesho n'ukuri ni makuru narabibonye. N'ukuri narabibonye ubandanye usenga dukomereza aho nyine nta handi. Asha nari mvuze ati sinoca ntakuramukije. Ndahatse gusanga ugiye. N'ukuri kanje gusumira abana aho cyane ariko ndabandanya. Ego n'ukuri musigare. basima byinshi turaza Ego sha namwe mubandanye mudusengera. sawa bebasha twakoreye ko Imana kugira iduhe umuvyeyi ameze nka mama nta n'ikigomba ashobora kutugirira nta n'impuhwe ashobora kutugirira akaduta kagenda je ndarushe bibwire Yesu nawe ndekera n'ivyo vyo kugumuririmba none nku hamwe noramukangize mariage noja gukodesha mama kandi ndamufise sa ngo mugiye mariage hari bofuraki uratwereka bwa cyo gituma ushakira mariage muri z'abana by'ukuri dukwiye gushimira Imana ko yabikoze nkakira murazi ko n'inzu twayigurishije ubu turahantu dusabye indaro inzu yaragurishijwe kugira ngo nje kwivuza murazi ko nagiye kwivuza mu Bushinwa ndagenda mu Butaliyani
ariko rero ko Imana yabikoze nka kintu ntitwidoge iyo akoze biriya n'ibindi zobikora mama azoza kandi azoza ntugire ikibazo azoza nimureme gusa musaza wabyareka arakubwira iyo urushe iyo uremerewe gire Yesu nta wundi reka mama ntarapfa ariho muzoza mumbona aje mwihangane none ko inzu baduhaye amezi 5 tuzosha tujahe cyane kibazo byose biri mu biganza by'Imana kuko imukekeranya kuko imufise kwihebura mu mitima yayo mubumure sawa reka turindire iyo Mana Sinawamenye? Jewe? Sinawamenye. Jewe ndi nyoko buja. Iye? Mabuja? Ntavyuzi? Wewe? Oya. None umuntu wanga ntuzi ko afise abana babiri. Oya, we uri mabuja. Basi ndiko ndakubaza. Umuntu wanga ntuzi ko afise abana babiri. Asana babiri. Gadi na Lohi ntabuzi? Ndabazi. Ni je nabavyaye. Ni je nabavyaye. Niwe mabuja. Ego. None ni hari? Oya, ndabuze cyane. Mwari mumukeneye cyane. Ari bure mu murindire basi. Sindinda kwinjira ko atari hari. Reka mbe ndasama akayaga ngaha. Hanze? Karibu mu nzira. Oya ntangorane ndakwembe nk'imisi. Sawa. Ego. Pekinia. Mzeneza. Ariko mzesi. Si hari. Gageja. Aciye sa. Okay. Sawa. Abo. Uri nga? Bihano. Yagenze gutyo. Ate kumuraba. Mezene. Sanza atari hari. Nawe urahaze burya. None gasha hari ibintu cyonegezwa ngaha ku isi ntitukimenya. Abagore muri yaranje kabisa. Mbona ari nshenga naje kumuraba ngaha twe twavuganye kare hariho business turiko turakorana ariko rero mbona umengo kubera ko nabonye nabwo twinjingira yavyibagiye ariko naza kumurondera ku telefone ntacu turi kumwe rero oya ahubwo tugiye nanje nkabatawe mbona reka ahubwo namba mwazanye imodoka mu nyungurutse nje kuraba abana sawa tugende nta kibazo sawa
bimwe nakubwira wabibonye nibijyanye rero bijya ko bikaze none basha nuko amezi 5 ibaza muri ayo mezi 5 uzoba waronse n'akazi kuko ndiko ndavyiruka mu bintu by'akazi kawe ibindi navyo tuzoza turayivugana buke akira amahera nayo sha nakoze kabisa urazi azi nibutse inzu yanje nagurishije bagahinda oya nta na kimwe amagara rutamajana none gashaka ko wajanye ikigore yo mani urya mugore wawe mbe urya wamukuye he hamwe no mufata hamwe twohura muhurira he je nibaza ko yapfuye oya ntashobora gufata utarabonana ndavyizeye ntashobora gufata utarabonana kuko tuzobonana hanyuma abana barakomeye umeze neza yego wewe rero tuzoza turavugana buke ibindi navyo Imana izobikora sawa sawa reka ndagushikara ngaho hanze uya ntaco guma ngaho ko je ndiko ndihuta ngiye mu nama imyaka nk'iyo umugore wanje afise uru rukundo ruzokomera kabisa sivuyeko Amagati uri kuri telefone ivyo uri kurankina n'ibiki urashobora kunkina gushika ku rwego nk'uru jewe hari telefone ubona afise tamara amahemuka ubwo bwenge wabukuye hehe mwari muzi ko ari mu mufise ubwenge mwenyene kuva kuri uyu mutanesa irafata ingingo ntabanduka nihane amakosa yose nubona nagukoreye nta wundi mukenyezi afise w'isezerano atari wewe satani n'umugome kweye umva nagira ndakumenyesha yuko kuva tucimukira muri iyi nzu naguma mpangaye ku munsi umwe nzokora divorce hakinjira uwundi mugore muri iyi nzu ariko kuva uyu munsi ndafuse mu bwenge bwanje mu maraso no mu byanjye wose intumbero nk'iyi none rero mukenyezi wanje mwiza
ubwenge bwawe nibwo butumye urugo rwawe rukomera kubw'ibyo ndagukunze cyane I love you Imana yo mu ijuru niyo cabona inaga kugisezera none ko bavuga ngo ushitunga husha umugore naje amakobwa ndimo nkaba ndayatewe n'umugore nabasha iki gitanda nzogomera kigaragurika mu jeje nyene ndi umwe nza n'ubundi cyane nomuza nakangira nk'ubwa mbere nawe nureka kumuzana ngo ndindire nawe azogaruka nkasanga yarapfuye nawe wamuririmbye kabisa nk'umugabo akanyagarame ndabigenze gute Batwara. Anda kuzanira ka kaji uko. ashobora bitse kabisa ano kandi ho rero Ayabako. Kirinyota ahubwo niko bavuga. Ego Eh. wakatekanye Ego. None. nitaho None nagira gute? birashimisha Nuko. Abana n'umuntu amasaha bacari ku ishuri. Bari muri kuru. kubera nkora ibintu byinshi napanga Umva karyoshe none. Nje nakikoreye mbe. Iragomba rero n'amaboko yawe None. ibintu bigiye gukomera Ntuze ko wanguriye ka kamashini ko kuyikora. yego nanze umuntu uzobishobora Reka. kandi wa mukozi uri kurani Oya ndukuri. ndamubaza Mubatse. kandi wakanyishije ukuntu rero Ego. agafite niko sawa None ko ije yavyakwishe. reka uratse akazi mbemo Nisho. kararenze Biraboneka kurusha. kararenze kabisa Okay. ariko rero ibintu by'inzoga ngiye kubyikura utu tuntu kumenya turate Nutwo ni twiza ku magara yawe. N'abana nkane bashika cyane ndabaha. mbega Sa. ivyamwa vyaheze Ivyamwa hasigaye bike. Ariko nicobuza ko nkora kandi n'ejo. je Sa. nyongera kandi furu Ahubwo reka nzana ndagasukira hanyene. Yego, kararyoshe cane. Yego. Allô 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 sawa Ça va rimwe na rimwe hari igihe utegura ikintu ugasanga siko kimeze erega kuba umugabo mu rugo no gutonagura umugore baza ko ari inzoka rero utonagura canke ivyo biti womagura baza ko erega n'ikiremwa muntu ivyo vyovyo ntibinashoboka ashaka kuvyihorera narabonye ntibikora abantu ngeje kweri ahubwo wowe reka kumara amanita yawe tuzosubira ejo ariko ukuntu umugore mwino minsi asigaye ampimbara ko Yesu we mana we yo papa niki
Muraha. Reka. Iyi nkuru nzi. Reka. Murajyanye ibintu mwebwe. Muri ya societe hamwe naza kudepoza. Papura rose. Neza cyane. Yo, reka wewe. Imana mbega imana. Basha. Karibu. Turabizina. Jewe nyine. Karibu. Wowe nibiki? Ubwo ntuje kunsonga. Ha? Yo. Reka nirabira ivyiza. Biraba. N'ibindi vyo. Oya. Yes. Naba muneze nari mfise uragiye. Aratwikiye mu. Bana banje mugabo wanje naherewe n'ivyisi aje ngahugira ndabasaba ikigongo narakoze ibintu bidakwiye by'umuvyeyi yoko ukuri narabahemukiye ibyo nari nishima ko byose ibyo nari nishimiye byose byamindukiye ubusa ubu ndi mw'ibarabara sifise aho ndara sifise epfo na ruguru kuri ndaje mungirire imbabazi Waruje kugira ikinone cyawe. ibanga ryanje ry'umuvyeyi narari Mrs. Ambassadeur. Ambassadeur arihe? yana bijya byari by'isi kandi ntibyanyereye Uri baje mu ijuru. mungirire imbabazi Ntazo dufise. Ntazo dufise. Zosubira Uribagiye gashagiye wambwira ngo ntare mu rero ry'ibimuga. Aho gaje kugora. Ubu rero uraje kunsonga. Siyagenda na bibiri. Mu maratiri. Amatungo y'imiryango yose yaraheze ku bwawe we. Naraboreye mu nzu. Mumureke ngira afise ikindi kimuzanye sico nizere ko utagarutse ngaha. Baraje. je narihanye Wihanye iki? narabonye ibyo nakoze ko ari ibintu bibi cyane kandi Imana yarampanye Warihanye ubu natwe uje kuduhana rero. nje gusaba imbabazi musubire mu nyakire muri uru Ziki. abana banje mugabo Nta bana bari ngaha wawe. kuri narabavyaye Bande. narabavyaye ndasavye imbabazi Twese. naho nabaye umuvyeyi mubi ndasavye imbabazi nanje ngaha nta mahoro mfise Ibiri ravuga ngo hahigwa abagira imbabazi ko bazozigirira. Papa nawe ntazo yatugiriye. Ababatse ngaho. Ntazo yatugiriye nawe. Azatugiriye. Ntazo yatugiriye. Zeba. iri rimwe gusa Okay, twumvikane. Turamubabarira amasubiri yabo. Cyugiroroshe. Ntagaruka kuba ngaha. Murabona ko muri kwisi. Mwashika wiruje mama wawe. Atandukanye n'uwakoroyinda. Meya nico tumugire imbabazi. Nico me. Uri buku mwaka nahangayitse mwibarabara. Atamahera y'ishure yarabuze. Sikazima wabayeho sikiza umuriho. Umuvyeyi. Nanje narakireze. Umva niwe yagukijije. Ni Imana yabikoze kandi rega tumenye ni Imana imugarukanye kugira agaruke natwe. Nzi ko twese twaguma tumurondera. Agarutse kubera iki ntabikubwiye ko ari kubera yumvise wakize. Ntaco. Reka tumugire imbabazi. Meya twemerera. Umuvyeyi. Akabara kaboneke ni nyina w'umuntu. Umuvyeyi amara umuvyeyi. Tumugire imbabazi. Umuvyeyi amara umuvyeyi. Turakubabariye. Karibu mu muryango. Karibu. Mama. Wasigaye nshika ukagara kujya kwikizino aho wiravye neza urabona yuko inzu uba ari yo kuyigariramo wewe nkuko ndakubona ikibazo nyishura nakoje
urabona iyi nzu uko imeze kuva nk'itangura itafari rya mbere yuzure ntawe uri muri gahunda yanjye yuko uzoyicara ubwo rero uriko witera intebe kuko nyene inzu nayiteguriye yo kwicaramo arahari ubu rero bishasha nakubwire ejo mu gitondo uhaguruke mwibanga ntange ugende umete divorce utabikoze ku neza uzobikora ku nabi ageza aho nyimyoza jewe yego kabisa beje uranzi neza ubu uranzi uranzi neza banzi nyishure 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 neza ndakubaza sinzi ko n'ubuhiri bwari ngaha bebe bafunda kubwanjura ejo mu gitondo nagusubye divorce yihuta uranege arukino ndakubaza ukanyishura atari uko nzokubwira ikimuga uzoyi muri kwishezera nzoguha urasubira mutazoma nzoguha ntayizoma genda witware banzoke nikosoro ibintu bikibaho reka ivyo ntibikibaho reka ewe uzakagaye ko mushika uwanyuma twamwumvise 22 uwanyuma yakora ivyo twamwumvise mu 22 ariko rero naho twumvikana vyaha mu rugo rwanje ngaha jeje ndaza kubicara habikondra wowe uravyiwaye mu mutama umuntu n'uwundi hagisha buri kugira ngo icu wawe hanyuma reheje rivuga ngo ndigiriye ishavu rikubwira ati ni wicu wawe jeje rica gigiye aho bicara ngo tuganire gatoya madamu kari icanga none ikintu mupfa ku buryo ubona wo kwica umuntu ni ikintu nyabaki uyu mugore ngeza aha akugeza aha akagaye agasuzuguro umugore misozi mega ibyatsi imbere yiyo muri make ivyo ntavyo bankivuga mushobo muri make uvuga ko atakubaha madamu nivyo ibyo sivyo naramuhora iki ashaka kuzana undi mugore mugabo nakunaniye akunaniye uzana uwundi none wochokori none wohava ufata ingorane ukayikuza yindi ngorane umuriro ukawuzimisha uwundi muri ivyo biracabaho umenye ko wa mugabo nyamwitera imanza yarongoye abagore babi none abagore bose bingana abagore beza bariho buba abagore bose singara umugore akunaniye ubonye akunaniye ntukubita aho buramusengera ugasenga ugasaba Imana ukabwira Imana ati mpindurira umugore naye handi ho uvuze ati akabaye kose reka nkubite akabaye kose reka ndide akabaye kose mbeyo mara gupfa bibaza kuzima bwo goherera he goherera Imana imubwiye ntahinduke nawe Imana yomubwira akareka guhinduka tabi nukuvuga ngo byose ni ngaha ku mavi umugabo nukuvuga yuko ugiye kuzana bibaza yuko ari we mwiza gusumba uyu wundi ntibasa kera umuntu wamubona ko umengo ni mwiza gusumba abandi uwarwa muri mwiza nari nzi ko none uwo wundi urazi nyine uko azabameze uwo wundi urazi nyine azabameze none mugabo umva nakubwira ikintu kimwe ubu muri bino bihe tugezemo tutiriwe turaharura ngo amashirahamwe ngo ibi nibi guhohotera umukenyezi wawe ntibikibaho igihe hari umugabo ashaka kubaho neza mu rugo rwiwe cyo kimwe n'umugore agomba kubaho neza mu rugo rwiwe urafuka mugasenga Imana ukinginga Imana ukisonzesha ugakora ibyo Imana igusaba maze hanyuma yaho ugasaba Imana ikaguhindura umugore wawe akaba nk'uko wewe ushaka kwaba n'umugore ariko kuko agasenga Imana agasaba Imana yuko imuhindura umugabo ikamubwira ko ashaka gucya amahoro akaboneka ko satani wewe icagomba murimo w'Imana icyo ashaka sikindi ashaka ko umurimo w'Imana upfa
kuko mugize urukundo mukagirana urukundo muri kumwe mwese muri babiri ntacyo mwoshaka kitokunda iterambere rica rizagiruka mu gihe mwamwe ko mukorera hamwe mugabo rero satani je ikaja hagati mu cyahari ikiba gisigaye urumva ni giki nuko kwa rukundo rusambuka n'agaterambere rikabura nuguse madam aho nkundira wewe n'umugabo wawe mupanga umwanya kugira ngo mwiyumvire mufate iminsi n'ibiburi buri 3 muje ku mavi musenga Imana avuge muti iyi minsi 3 tugiye kwisondesha kugira ngo twegere Imana dusa Imana urugo rwacu rwe mu rukundo rumwe n'amahoro ntiyemera muta byose bironki ku mavi uvyumve imbere yo kuryama imbere yo kuva mu rugo mubanze musenga Imana nayo uwo wundi we bari karaza burya n'intumwa satani ikirarungika kugira ngo ibandanye uwo murimo wayo kugira ngo ibandanye gusambura ejo nawe azokunanira mbere nabiri yakunanira uzoshe bigenda gute uzocuza n'ubundi ntacarase ngo kubenza badasanga kwa oya hajya muri kumwe muri babiri ijambo ry'Imana rivuga yuko mwamaze gufatana muri umwe muzotandukanywa n'urupfu ibyo mukoreye hamwe rero n'amasengesho mwakoreye hamwe mwishurwa neza gusura sinzi ko ntahuka uranyemereye ko mugiye gufatanya amasengesho nuno mu tambukanyi wawe madam urumva ko koko ugiye kurekura umutima wawe hama musengere hamwe n'uwo mufasha wawe je nta kibazo ufise kuko umugabo wanje ndamukunda uramukunda Imana reka tuyihe icubahiro cyayo duhaguruke mufatana amaboko maze dusenge Imana hanyuma rero muce mwipanga murondere gahunda ikwiriye kugira ngo mufate iyo minsi 3 mwegere Imana musabe kugira ngo ishobore kubakomereza urugo rwayo muhaguruke dusenge mufatanya amaboko fatana nawo kadusenge Imana uragororotse data wera turagushimiye turagukengurukiye ugira neza uko bukiye ko bwije no hagwa icubahiro turagushimiye rero mwami Imana kuri runo rugo rwawe nibyo twasanze satani yahitambitse ariko mwami Imana ubuntu bwawe bugiye buhabonetse none kuri ubwo rero data wera turakwinginze kugira ngo utange imbabazi kuri buri muntu wese yaba amajambo mabi yavuzwe yaba ikintu cyose cyakozwe kibi kugira ngo mwami Imana ubabarire ubagirire neza runo rugo mwami Imana rwatanguye rugukorera runo rugo rwatanguye umugabo ari hafi yawe umugore nawe ari hafi yawe ariko mwami Imana urako satani yagiye aragenda begera buke kugira ngo ashobore kubabuza iterambere none kuri ubwo data wera hezagira urukundo rwabo uhezagire runo rugo rwabo maze mwami Imana bashobore kugukorera abakozi bawe biba biryoshe mwami Imana bariko bagendana gusenga biba biryoshe mwami Imana bariko batemberana umunezero ari wose nubwo satani adaheza ngo avyemere turakwinginze kugira ngo bahe imbaraga mwami Imana zo kugira ngo bonye ubwabo bashobore kugusenga bakwegere cyane gose kugira ngo bashobore kunesha uwo mugwanizi bagiye gushiraho mwami Imana programme yo kugusenga bagiye gushiraho programme mwami Yesu Kristo yo kwisonzesha urababa hafi ni programme satani adakunda turakwinginze rero mwami Imana kugira ngo uzobashoze mu izina rya Yesu Kristo hama mwami Imana ibizokurikira uzobaho umunezero ubaho urukundo rugwire maze ico bitambika imbere cyose mwami Imana kitakuva ko ugikureho mu izina rya Yesu Kristo turagushimira turagukengurukiye byose tubigusabye twizigiye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen nuko rero musigara amahoro mubandanye kubaho neza Imana ibandanye kubagira neza nuko muhoberane maze rero mutangure ubuzima bushasha haleluya nuko musigare